Barundikazi namwe mwese muba mu gihugu cacu c'Uburundi. Haraheze indwi imwe urunani FODIB rutanguye isekeza ryo guhimiriza abarundi baba mu Burundi eka nabo bose baba mu gihugu cacu catwibarutse kubijanye no kwikingira ikiza ruhonyanganda COVID-19. Mu ndwi iheze twaravuze ibijanye no kwikingira ico kiza, gufata urucanco rwa coronavirus, eka turanatera akamo abarongozi kugira bahimirize abarundi kwikingira coronavirus. Bongere batanga akarorero keza ko barongoye mu kwicandagisha ku mugaragaro. Gutyo bikazotuma abarundi bahurumbira urwo rucanco. Mukamo dutera uno munsi twashaka kuvunira akagohe abarongoye amasengero n'imisigiti mu Burundi. Ivyo n'ibibanza bihuriramwo abantu benshi cane iyo bagiye gusenga. Urunani FODIB rwashaka kubasaba ibi bikurikira. Ubwa mbere, guhimiriza no gutegeka abanywanyi babo kuza gusenga bambaye agafukamunwa. Uwuje gusenga atakambaye ntiyemererwe kwinjira. Ubwa kabiri, ko bategekanya ibihe vyinshi, ni ukuvuga amasaha atandukanye yo gusenga, kugira mu rusengero canke mu musigiti hinjira abantu baharuwe, gutyo bashobore kwicara batandukanye. Ubwa gatatu, ko botegekanya aho abaje gusenga bakaraba intoke imbere yo kwinjira mu rusengero canke mu musigiti. Ubwa kane, ko bakoresha amaradiyo canke ibinyamakuru basanzwe bakoresha mu guhimiriza abanywanyi babo gukurikiza impanuro zo kwikingira COVID-19. Ubwa gatanu, ko mu butumwa baha abanywanyi babo bobahimiriza kwipimisha, kutaja aho abandi bari mu gihe bafise ibimenyetso vya coronavirus. Ubwa gatandatu, ko bicandagisha bakanakurikiza impanuro bahabwa. Kuva na kera narindi abarundi bamye basenga. Ntituriko dutanga ubutumwa bubabuza gusenga, habe namba. Turiko tuvuga tuti musenge ariko mwigengesere kandi mukurikize impanuro zijanye no kwikingira ikiza ca COVID-19. Gutyo muzoba mwikingiye, mwongere mukingire n'abanyu ico kiza coronavirus. Muzoba kandi mukurikije ibwirizwa ridusaba gukunda mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ako nakamo mutewe n'urunani FODIB.